bagenzi abesha makuru turabashimiye kubona mwitavye kano kamo tubateye. Jewe nitwa Patrick Paje niyo nkuru nabanjejwe itangazamakuru kumenyekanisha igikorwa ca Mr Burundi 2023 kandi no kwegera abafatanyabikorwa kugira ngo igikorwa gikunde. Hano iruhande rwanje ni kumwe na Madame Caritas Nzitunga ari mu bajejwe ihiganwa Mr Burundi kandi nuno bakurikiranye cyane mu bashinzwe ibikorwa bya aja kuva igitangura. Rero tuko turategura iganwa Mr Burundi 2023 kugira ngo rihe akaryo abasore canke abahungu nabo nyene bitabiriye amahiganwa nkaya kuko kwisi mu bihugu bimaze gutera imbere ano mahiganwa nkaya aratunganywa mu Burundi gusa niho twari tumeze nk'abari inyuma y'ibindi bihugu. Rero reka mpe zanje nawe akaryo atusubize inyuma atubwire aja ibikorwa yagiye arangura kuva itanguye. Aja ni ishyirahamwe yiyemeje gushyira ahabona impano z'urwaruka rw'abarundi bakiri bato, haba mu gutamba, mu kuririmba, mu byerekeye gucapa n'ibya management. Biramaze gutegura amahiganwa atatu ya Miss and Mr Fashion Burundi kuva rigitangura mu 2018. Byarateguye kandi ko ihiganwa rimwe rya Miss na Mr Enfant mu 2021, bigira rimwe n'ihiganwa rya Miss Mr Africa ryategura umurundi w'umusore n'ubundi azoja kuserukira Burundi muri Ghana aho bariko bategura ihiganwa rya Mr Africa. Niho rero byabereye, yagiye mu kwezi kwa kabiri mu 2022. Kubyerekeye Mr Burundi kwandikwa byaciye bitangura mu kwezi kw'icumi 2022. Niho shirahamwe ry'ibira tegura kompetisiyo ya mbere, ihiganwa rya mbere mu Burundi ryerekeye umusore aciye ubwenge ashoboye kuba yora Burundi mu makungu muri ayo mahiganwa nyene ariko arategurwa hirya no hino. Hanyuma rero ajivuga ati dutegure abasore bacu babanze baserukire Burundi, nuko nivyo Monsieur Pajo arimo kandi avugira kandi ashoboye kubasigaje n'umunsi. Murakoze cyane Madame Caritas, nuko mwaje kubyumva rero cyane cyane ni higanwa ry'umusore twise Mr Burundi 2023 mwaka wa 2023. Rero inumbero y'iri higanwa no gutora umusore w'umurundi aciye ubwenge afise imico n'akaranga by'ikirundi ashoboye kurata ibyiza by'Uburundi haba mu gihugu canke mu mahanga, kandi afise umugambi mwiza ushobora guterera mu iterambere ry'igihugu, akaba kandi ashobora guserukira Uburundi hanze y'igihugu mu yandi mahiganwa mpuzamakungu nka nk'ihiganwa Miss Intercontinental canke Mr Mwangunga, Mr Intercontinental canke Mr International. Rero ni mu ntumbero yo guintege abarundi na cyane cyane imisore, kuko mu Burundi ko nabivuze bitangura ni igihugu ruva kiri inyuma mu gutunganya ano mahiganwa ku bindi bihugu ahoraba bakabura umurundi aseruka afise ibendera ry'igihugu cyangwa ryo kurata imico y'igihugu. Rero ni muri ntumbero twabonye ko muri aja ihiganwa rikenewe, kuko nkuko Caritas yabivuze mu mwaka wa 2021 haratunganijwe na aja ihiganwa yiswe Mr Burundi Africa, aho yagiye guserukira uwitwa Belare, yagiye guserukira Uburundi muri Ghana mu mwaka wa 2022 hari tariki zitanu, aho yafata indege ihiganwa ryaba muri Ghana tariki 6 ni tariki 12 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2022. Rero twaciye tubona ko kuba akaryo keza ko gutunganya
ihiganwa ku rwego rw'igihugu. Rero hariyandikishije abasore mu ihiganwa ry'ubu barenga 50. Muri abasore barenga 50 mu majonjora ya demi ya quart de finale, igice cya kane gice cya nyuma, twahisemo abasore 17 baje bitavye muri majonjora, ariko ca duhitamwo abasore 10. Muri abo 10 rero bafise ubu nibo bariko barahiganirwa mu demi finale, igice cya kabiri gice cya nyuma, kugira ngo bace baja mu gice cya nyuma cyo cya finale. Rero itariki 26 za kuno kwezi hazoba rero gutora muri abo 10 basigaye, kugira ngo tumenye abagiye muri finale itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Rero ibyisuzwe kugira ngo bajemo canke bitabira amahiganwa, kandi bari benshi bava mu ntara zitandukanye n'ingamba mu gisagara ca Bujumbura barimo. Hariho kuraba uko bareha uburebure bwabo, hakaba ukuntu bisigura bavuga, n'ukuntu bashikiriza imigambi, ariko kandi n'ukuntu batogwa kuri rubuga ngurukanabumenyi biciye kuri page ya Agence. Rero baratowe abo bagiye mu gice cya kane gice cya nyuma, uno munsi turi muri demi finale. Rero ni umusore wese ariko Burundi ko nabivuze akwije ibyo byose tuheje kuvuga. Rero dushaka no kubwira abarundi kazi cyane cyane ugaruka ko no higanwa ya Miss Burundi 2023 uko bitunganywa na Action Jeune Agence canke Aja mu funyafunyo y'igifaransa. Murazi ko mu Burundi rero batumwa abandi mahiganwa menshi ku bigeme, no tugere tutugera kwa bahungu. Rero nizere ko mabwira menshi makuru muza gushikana ino nkuru kure cyane cyane kubashobora kugira n'icyo bashobora kubaza, ariko muri menshi makuru baserukiye mwanya nigwanyu kugira ngo mubarize abo bandi badashoboye gushika hano. Murakoze. Bashimira ndetse no kubakiriza ku yindi ntambwe muteye kuri Miss Burundi 2023. Nibaza yuko byaheruka kuba muri 2016-2017 kugira ngo bashobore gutora Miss Burundi, ariko n'umunsi kandi birongeye kandi kugaruka ni iteka ridasanzwe. Ariko ku bantu bariko baradukurikirana canke kubo tuza kubishikiriza, barakeneye kumenya kuri Miss Burundi bavuze intumbero ko ari umusore afise umuco mukaraba n'uburebure ndetse n'ufite umugambi mwiza kandi ashobora guserukira Burundi mu makungu. Mbega amapri canke ibintu bazotahukana bimenye ibihe? Mbega ko dusanzwe tumenyereye ahandi batanga amapri atandukanye, nabwo ngaha muzoyavuga canke muri atubwira kumbure abariko barahiganirwa kumene bariko baravyumviriza zo kwiyumvira kugenda mu mwaka uza azovuga ati wow katujeyo kubera ko barashitsa kumviriza basezeranye. Kandi cya kabiri naco nkuko twabibonye muri 2016 no musika biswe kandi kwa 2023, mbega bigiye guca biherera ngaha nyene nkandi mpegando dukunda kubona ngaha mu Burundi, ugasanga arabaye premier edition 2010 kazoba inyuma y'imyaka nk'ine canke itanu irengako. Mbega ni kintu musezeranya abarundi ndetse bariko barakurikirana bino bintu ndetse na Mr Burundi? Murakoze. Cerekeye agashimwe mukaraba determine mukaravugwa neza, mugabo Aja iriteguriye ko kurihira itike y'indege uzotsinda kugira agende mu higanwa izoba ariko rirategurwa muri Afrika, au niveau de l'Afrique, muri Mister Intercontinental nk'uko yabikoze n'umwaka uheze. Yego, ariko uzotsinda na premier n'ivyegera bibiri vyiwe vya mbere barafise agashimwe bateguriwe na Aja. Mbega ko tumenyereye ko igishobora kuba ngaho gushahera nk'indi myaka 2 canke 3, mbega tubihera ngaha nyene canke turindira inyuma y'indi myaka canke? Oya, mu bisanzwe mu migenzo ya Aja nababwiye yuko uri ku kivi guhera mu 2018, nta mwaka urigera urengana. 18 baratoye Miss and Mr Fashion, mu myaka 2019 baratoye Miss and Mr Fashion, haca harasimba 2020 kubera Covid, 2021 haratowe Miss and Mr Fashion, Mr Africa na Miss and Mr Enfant. Ni kuvuga ubu iyi ni intambwe tugeze ko kongera ko Mr Burundi
bizobandanya kiretse hagize ikintu giciyemo, ubundi ho intumbero niyo kubandanya buri mwaka haze haratorwa Miss Burundi. ntunganiye ubushimwe burahari kandi amafaranga nabo burahari, ariko ntiturashima kubivuga hakiri kare igiciro ko kangana. Turazi ko abarundi bakunda amafaranga nicyo gituma kenshi usanga amafaranga ntituyavuga ubu, tuzoyavuga turacyafise indwi nka zitatu nka zibiri, kuko turi itariki ya 17 kuva ko ihiganwa nyezina rizo itariki 30 haracari umwanya. Rero uburyo bw'amafaranga buzotsinda uwa kabiri, uwa mbere, uwa gatatu burahari, ariko ikintu ubu twabizeza nuko nkuko twabwiye intumbero nuko guserukira igihugu hanze mu makungu. Rero ivyo byarakozwe mu myaka iheze n'ubu bizona bikorwa, aho uwo azoserukira azoba yatowe azoba afise nuvuga garanti, cyo ni garanti y'itike y'indege mu gihugu cyo muri Afrika cyangwa cy'Iburaya hazobera amahiganwa mpuzamakungu. Reka mbere kuri conference yarabaye ya mbere yo kulansa no kugira appel kuba n'ubu bose bavyifuza, hari mu kwezi kwa 11 umwaka uheze, baca bariyandikisha mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka, ngo baje niho twakotira ama inscription y'abakandida barenga 50. Bumva kuva uwo munsi urugendo ryaratangura. Conference bumva ko yabaye mu mwaka uheze, amatariki ari precise, amadata ari precise, nta data n'imwe twacuritse canke twahinduye. Bavuze ko hatanguye quart de finale itariki 15 hari ku munsi wa kane wa kuno kwezi, aho imisore yari yandikishije igera kuri 20 hitavye 17. Muri abo 17 muri quart de finale tuca dutoramo 10 no basigaye bari muri demi finale. Demi finale izo itariki 28 uvuga mu minsi mikiri imbere kuri Marta Hotel niho hazoba demi finale. Finale ibe itariki 30 kuri Beraka Garden. Ibibazo nashaka ko mu bibazo ariko nari mu majiji bizo birahehe yariko itariki 30 finale kuri Beraka Garden, demi finale itariki 28 kuri Marta Hotel. Niko programme ipanze. Yego murakoze. Nitwa Fulgence Mana yubaha, nkaba sanzwe ndi mu blogger, nkora ku giti cy'iwanje, nkaba nkorera kandi kuri YouTube, nkakorera kandi chaîne ya YouTube yiwanje. Nagomba ndababaze mbega ko tumenyereye mu mahiganwa atandukanye nk'akaroro nka Miss Burundi, urabona kuri finale kwinjira barariha amafaranga, mbega mwo kwinjira hazoba ari kuntu cyangwa muzorisha amafaranga nk'abandi? Kuroze cyane kurabona ibyo bitwara umwanya, bigatwara uburyo. Nk'ubu no kugira ko tekanijwe ama activity cyangwa yarakozwe bashaka n'ubu baracabandanya, barakoze cyo novuga ama formation abo imbere yuko bajana muri quart de finale, barakoze cyo navuga amahugurwa cyangwa kubakaririza ubwenge kujyanye no guhanga imirimo cyo entrepreneuriat. Barabigije kuyerekeye Uburundi, yerekeye imico n'imigenzo y'ikirundi, akahise k'igihugu, ubujyanye n'ibintu bitandukanye by'Uburundi bw'igihugu n'ubuzima bw'igihugu muri rusange. Barabigishije kuyerekeye ubuzima, amagara meza, kuvuga ko byose bitwara uburyo. Bazogira novuga ingendo itariki 19 kuwa mbere, ingendo mu ntara ya Bubanza. Bazokora urugendo itariki 25 mu ntara ya Kirundo kuraba ibyiza by'intara ya Kirundo nako ya Rumonge. Muranunga mu Rumonge bazoza kuraba ibyiza by'intara ya Rumonge, aho bazogenda gutemberera nuvuga ibibanza by'iratiro. Ariko kandi ngahi Bujumbura anamasato turavugana, ariko barinonora imitsi, ariko barakora ikarashishi kuri Jardin Public. Baratembereye umunsi w'ejo ikiyaga Tanganyika kuraba ukuntu kinagura, bafise ivyumviro, bafise imigambi cyane gutembera bose, abafise intumbero agiye ahantu nkaho. Ariko aja yari yumvire kujya kubereka ikiyaga Tanganyika, umuntu wese akagenda yo afise ashobora gukuraho ivyumviro abona kuri Tanganyika. Rero ibi byose bitwara uburyo, bitwara umwanya.
uvuga ko kuri uwo munsi itariki 2030 wa final kuri Raka Garden kwinjira n'amafaranga. Hariho ikibanza cy'ibihumbi 15, hariho ikibanza cy'ibihumbi 25, hariho ikibanza cy'ibihumbi 50, hariho ikibanza cy'umuriyoni, hariho n'ikibanza cy'abandi bantu bose bazokwifuza kuriha ayarenzayo. Kuko ukuntu uriha amafaranga menshi niko uronka n'akarusho iyo uri witabiriye cyangwa uri mu kugamo witeka, hariho akarusho uronka. Kandi ndashaka mpamagarire n'aba sponsoring cyangwa abafatanyabikorwa. Tushimira ubwa mbere leta y'u Burundi tutishije ku bushikiranganji bw'injizwa ry'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini, ugarukana n'imico kama. Tushimira meri ya Bujumbura, tugashimira Pops Vital, nabona utu tuntu turi ngaha nabo nyene barafise intererano batanze. Tugashimira Dallas Express isanzwe itanga amatike y'indege. Tugashimira Safibu, tugashimira kandi n'abantu bose ku giti cyabo babandanya bashigikira uno mugambi wa Aja kugira ngo ino competition ya Mr Burundi muyimenye, abarundi bayimenye, bamenye n'intumbero yayo. Yego murakoze. Hanyuma ndafite ikindi kibazo. Tumenyereye mu makompetisiyo atandukanye cyangwa mu mahiganwa atandukanye, iyo abantu biyandikishije hakaba amajonjora bakongera bakitoza, kubera yuko mu Burundi tubona umengo ibintu bya digitalization ntibiteye imbere cyane, ariko kandi ku buryo abarundi bose bashoboye ku accessinga cyangwa uburyo bashoboye gukoresha, benshi barashobora gukoresha amatelefone matoya. Ariko mwebwe ndabye nasanze gutora kugira ngo utore uwo washimye cyangwa uwo washimye umugambi we cyangwa uwo wahisemo, bisaba ko ushobora kuba ufise access kuri site web. Kubera iki mutahisemo kandi kushiraho uburyo burya bwo ku telefone buto buto tubuhinda nabwo? Kandi ikibazo cyiza cyane kugira ngo tuyumvire gushira kuri site web, nuko Aja agence ifise site web yayo. Twahamagariye abantu gukurikira lien cyangwa link ya Aja, ariko twarayishize kuri Facebook no kuri Instagram. Rero umuntu wese ashobora kuronka uburyo kuja kuri Facebook, yararonka inzira cyangwa umuyoboro umutwara kuri website ya Aja. Rero nukuvuga ko kandi twari twihaye n'iminsi mike, kugira ngo twihaye amasaha ashaka kuri 28 kugira ngo abantu batore. Nukuvuga ko ubwa mbere cible yari abo bari mu mahiganwa, guhimiriza abakunzi babo, ariko kandi n'abariko barategura ihiganwa Mr Burundi 2023 nabo nyene bahimirize aho basanzwe bakorana kugira ngo batore abo bantu. Rero ubwa mbere yari gutuma n'irya site ya Aja nayo nyene abantu bayimenye, bashaka ko nabo bayimenye. Rero niyo ntumbero mvuganya mukuru yatumye duca hariya. Ariko kandi ibibuza ko ukeneye gushigikira n'uno munsi utoza gushigikira wowe ushaka ko aronka iryo kamba rya Mr Burundi 2023 uwo munsi w'itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu muri Baraka Garden utangutse isaha 12. Uvuga ko uwifuza wese arahawe ikaze kugira ngo ashigikire abo basore bazo bari mwiga. ko ikiza kwategeye ni garantiza muri make nayo yicerekeye uko MC mazi mukora menga mawe kuna cyane terekeye Istanbul bisa baje samwe amakala dukanye ziko washikira mwaro usanga sitari kuri imba n'ibintu eske kwa abantu kikintu mwiyumvira ko abaje muri kuchaka binacho ni cherekeye ko ndaje menga mazi igihe mukora evident bizwi ske mu kwijine za Istanbul cyane cyane masekiteri mukora ikibazo cerekeye ibikorwa bya Aja biratandukanye. Ayo mafaranga nadondaguye n'ayandi ntishoboye kuvuga.
ni ukuvuga umugambi nyamukuru ihangiro ni iryo kuduza gusokorora gushyira izo mpano ahabona kandi ukabafasha gutera imbere. Akarorero rero ni umujene w'umudesinateur acapa yego aba mu Kanyosha, ibi biri ngaha niwe yabicafye, uwo yaregereye aja biramuha ikibanza cyo kudandarizamo ivyo bintu vyiwe, biramwemerera yuko naho akibandanya amashure yabicafye abisiga hanyuma bakabimudandariza. Mubu winjiye ukabishima barakubwira igiciro ukabitwara, biramaze kuba kenshi. Uwo biramuteje imbere kandi arashima ibikorwa bya aja. Hanyuma hariho rero abaririmbyi bo barateye imbere cyane ku bwa aja, kuko ngaha hariho studio iborohereza mu bintu byo kwanregistra indirimbo zabo. Harabaye n'ihiganwa ry'abaririmbyi, hariho ibyo by'abaririmbyi ujejwe ibyo ntiyaje mugabo ndazi ko habaye ihiganwa kandi n'amaselection. Hari abaririmbyi rero bakorana na aja basohora indirimbo baza kwanregistra gratuitement, hanyuma hakaza nabo hanze bataraba aja basanzwe nabo nyine arabaririmbyi bakoroherwa muri icyo gikorwa. Nongeye ko nuko atari ibyo gusa ahubwo ni mu by'imideli, défilé de mode, amahiganwa ya Miss and Mr Fashion amaze kuba inshuro nyinshi. Sinzi ko mbona hari inyuma yanyu hariho certificat de mérite ya radio Black FM, umuririmbyi Floris wo ngaha nyene yabaye umuririmbyi w'ukwezi kuri radio Black FM, baramuha ya certificat de mérite. Yagiye kwitwara iwe kuko ari mu maboko ya aja, yashimye uyizana hano nkuko yari kwitwara ko ni gwiwe. Ibyo byerekana ko aja idakora gusa ivya Mr Burundi gusa, imwe mu secteur ngahara aba producteur, aba designer, aba dessinateur bose turabafise. Ubu guhera ku munsi wa mbere hariho descente tariki 19 za kuno kwezi, hariho descente y'aba 10 bari muri demi finale bamenyekanye ko bazoja muri demi finale, bazogenda mu ntara ya Bubanza uramutsa canke gutemberera umugambi wo korora amafi wa mushiki wabo ari mu igano yabaye première dauphine muri Miss Burundi 2023 Arlene Antoine. Itariki 25 bazogenda muri visite touristique guide mu ntara ya Rumonge tariki 25. Itariki 28 niho hazoba rero demi finale. Abo 10 tumenyemwo indwi bagiye muri finale. Abo indwi baca bahiganwa rero muri finale, tumenyemo batatu kugenda tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Nuko rero ibitiganijwe demi finale zibera muri Marta Hotel, finale ibere muri Beraka Garden mu Kabondo. Kandi muri iryo higanwa hazoba hariho n'intambo z'ikirundi, hazoba harimo abaririmbyi baririmba, nuvuga ko hazoba hari diversité y'ibikorwa bizokorerwa uwo munsi. Akandi kabazo, muravuze ko muzoja mu gice cya kabiri gishiri cyane muri demi finale, mbega bagiye bazoba batashoboye kuronka amahirwe yo kubandanya ngo bashike mu gice cya nyuma? Hari abantu baza nyine bashaka iyo migambi, turashobora tubiye kutabashigikira mu nyuma, ariko hashobora kuza abandi baje, hari abantu bagenzwa na tubiri, ugasanga je ndaje nk'umenshi makuru nje kurondera inkuru kandi nje no kuryoherwa. Ndashobora kuza nje kuryoherwa ariko kandi nkeneye no gufasha umuntu afise impano. Bamaze kubona iyo umuntu aririmbye ariko aririmba, hari igihe hahaguruka umuntu akamufumbatisha, akamushimira, akamukomera amashyi ku byo yakoze. Rero muri abo indwi bazoba bari muri finale, ntihabuze umuntu azoryoherwa yabonye ibiriko birakogwa canke umugambi wamuryohera, ati jewe uyu mugambi ngira ndawushiremo imitahe, ngira ndawushiremo amahera, ninvestise canke ndaguha umutahe, hama tuzogabura inyungu uko bazokumvikana. Ivyo birashika
twebwe rero tuzogwana dufasha bajya batatu ba mbere kuko n'iryo hangiye ko nabo barazi ko hahiganwa babiri agatsinda umwe rero bajya batatu ba mbere nibo tuzogwana dukorana ariko ntikibuze ko babandanije baza kutwitura ari impanuro ari icyo bashaka ko tubaterera mu buryo bucane buriya canke bakaronka opportunité kuko bashobora no kutaba muri batatu ba mbere ariko kwaza bumva imiryango irugurutse hariwe igihano ribaye hanze ukarimenya bakarikwemerera kuko ushobora kuba warabaye umu finaliste mu kiganiro runaka bigashoboka ko wowe ubashwazi muri babandi babaye abambere ngaha barose babaye bashimwe canke babaye abambere muri aja nta numwe arimo canke nta numwe yamenye iryo higanwa basanga wowe uragiye muri higanwa regional canke international rero ico gihe uje tukabona ko ufise ivyemeza ko wewe bagutoye kandi bakumenye ko wagiye ahagaragara na aja ko ufise CV ko witabiye amahiganwa ko wagiye mu higanwa rikomeye rya aja Mr Burundi 2023 urumva ufise uvugira rero aho uhageze muri ico kiringo nzoshobora kugufasha tukapleda tukakuvugira ko tukuzi ko waje mu higanwa ko wingeje nawe utabaye muri batatu ba mbere ariko waje wari mu ba finaliste tufise icyo tugufasha kudodorera ari mu bundi mu zindi nzira turashobora gukorana n'abari bo bose baje bigaca n'undi ategeza aja mu higanwa n'abajya bavuyemo batarashika muri quart final uwo ari we wese akwije yama critère basaba kugira ngo aje mu higanwa international